Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndogisi unajongea, ila niendapo mimbali sijui katafika sababu natembea. Nilivyosikia habari yakisifika nkakesha na ngojea, akanibariki Jalali na nikaweka mziki nikaza unafiki. Kanyaga kama mbea so rafiki, kanyaga kama fisi ana roho ya snitch, akulisha kuvishwa ni vipi. Kanyaga wazee wa shobo kudandia, kanyaga klabu pomba bandia, kanyaga siku hizi visho vya bandia ukivipa eti madai vinavimbia. Kanyaga uzushi, kanyaga mashefi, kanyaga nuksi, kanyaga kudadade, kanyaga mawifi, kanyaga paka maex mikosi, oya kanyaga kanyaga. Uri kubona imbere zawe wibaza ko ari inde? Ushobora kuba wakoze ikosa rikomeye cyane ukamwitiranya n'icyamamare Diamond Platnumz. Ariko ndekana kubwiza ukuri uko no musore uri kurabona imbere zawe atari we Diamond Platnumz icyamamare musanzwe mumenyereye mu muziki. Mbego no musore kubona imbere zawe wibaza ko ari inde? Yavukiye hehe? Kubera ikasa na Diamond Platnumz. Ahuriye he na Diamond Platnumz? Reka nkundire manzi ndagusuhuze uri kuri kurikirana bamwihakanye TV, ndagutumira kugira subscribe kuri ino channel yanyu ya bamwihakanye TV. Ndabibutse yuko ikiganiro giciye hakuno inyuma y'imisi 3 kice gica kuri Facebook yacu ariyo bamwihakanye entertainment. Ndakubwira yuko ushobora kuja no kuri Facebook ukagira like kuri page yacu ko hasanzwe hacana yandi makuru atari biganiro. Reka manze suhuza abasirikare bari muri Somalia badasubira kutubwira yuko badukurikirana, bamama bari muri Arabia Saudite, abadiaspora bari muri Kenya, Malawi, Tanzania, Zambia n'ahandi. Nasi Abdul Juma, abenshi mwagiye mumenya ku izina rya Diamond Platnumz, avuka i Mwanza aho ni mu ntara ya Kigoma, ahasanzwe hamuka n'uno musore yakiri izina rya Pachamonde, bisobanura ngo impanga ya Diamond kuko asa na Diamond Platnumz. Reka ndagutangaze ko bano babiri naho bagenda basa ko batari bazinanye mu buto bwabo, aho n'Pachamonde cyangwa se impanga ya Diamond abenshi umushobora kwitiranya na Diamond Platnumz, avuga yuko atarigira hura na Diamond neza amaso kuyandi babonane yama mubona mu makonsert. Reka ndagutangaze ko Diamond Platnumz we yihakanye no musore avuga yuko atamuza atarigira mubona no munsi n'umwe. Mbego no musore yabyakiriye gutamaze gusanga se na Diamond Platnumz yabimenye ryari yuko asa na Diamond Platnumz. Abavyeyi b'abana basore babiri basa bo babivuga ko iki kuba abana babo basa. Uno musore asa na Diamond Platnumz yakiri izina rya Pachamonde, asanzwe akora muri salon de beauté, no kuvuga ajya amasaro asanzwe akora imishatsi y'abamama canke abagore n'abakobwa. Avuga yuko yamenye yuko asa na Diamond Platnumz igihe yimuka aja gukora muri saro itari yaho yaramenyereye. Abana bagenda bamukurikiye ari benshi, bagenda bamubwira ati Diamond, abandi bavuga ngo Simba, bavuga ati turirimbire. Nuko no musore uko yegenda yegera imbere, abana bagenda bagurira nari benshi kuburyo yateye ambuti yaje mwibarabara. Ndavuga ko mwibarabara imiduga yahagaze kubera abana bamukurikira ku bwinshi, bavuga ngo Diamond 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 turirimbire. Umusore yahagaze arabaririmbira, abana bararyoherwa babona gusubira inyuma. Papa w'uno musore Pachamonde cyangwa se impanga ya Diamond, ariko ntabwo ari impanga ya Diamond iryo zina yaryakiriye uko nyene, asobanura yuko nawe atazi gituma bano basore basa, ahubwo nawe yabisanze umusore yuwasana n'umusore Diamond Platnumz. No musore yagiye amaragira mu bushorishori cyane kubera asa na Diamond Platnumz. Asobanura ko kuba asa na Diamond Platnumz nawe atazi iyo byazananye, kandi kugera basiga yitwara nka Diamond Platnumz. Abantu babwira nko kwambara ayambara nka Diamond Platnumz, mu kugenda afise bodyguard zimukurikirana kujya kwa Diamond Platnumz. Avuga ko nubwo afise ijwi ridasa n'irya Diamond Platnumz mu kuririmba, asobanura ko nawe nyine yitayeho kuririmba yoshobora kugira ijwi risa neza cyane rya Diamond Platnumz. Abantu benshi batanguye kwibaza yuko no musore ayo bavukana Diamond Platnumz, maze akiri mutuya amushira kure, bamugurisha n'abandi bavyeyi kugira ngo atazokwigera amenye yuko avukana Diamond Platnumz, bivanye nuko Diamond Platnumz umuryango we bakuriye mu bukene. Bavuga yuko uno musore yoba yaciye agurisha kugira ngo atazomenyekana yuko avukana Diamond Platnumz. Uno musore avuga ko nawe ayo makuru ataca yazi ko we yasanzwe yisuko nyene asa na Diamond Platnumz.
Diamond Platnumz asobanura yuko no musore atamuzi, ariko no musore bagasobanura yuko azi Diamond Platnumz, no nyina avuga yuko atigeze amubona akiri muto, ariko no nyina agiye kumenya amaze ko bamaragira mu bushorishori asanga asa na Diamond Platnumz. Iyi ni Manoti TV, je uri kurumva inyuma ya kamera uranyita Manoti promoter DMC. Nari nabazaniye ikiganiro ndibabwira ko uno musore asa na Diamond Platnumz yagiye bamara ku izina rya Pachamond cyangwa se impanga ya Diamond, bisobanura ngo ni ihasa rya Diamond. Reka tugushimire cyane kuba wakurikirana kino kiganiro kuva mu ntaho kugera aho kigeze. Turabakunda cyane, ntancuti nkamwe, mugira amanota na Manoti. Bye bye, ciao ciao, be blessed.